rero ngo kugira nyine bigende neza ngo maka bajya mane nawe ushobora igikuru rero niko sinzi ko bishoboka wajya kurondera arabyemera nta kibazo arabyemera nta kibazo nimba yabyemeye ni ngombwa kubera none tuze kuza ugasanga oya wowe ngira wogenda ukamusiga ngahasigare aronga umuti rero nta kibazo Mushebenge rekeza abantu mushebenge Karibu tanti, sawa? Eko, urakomeye. Kumesi myinshi. Ndabukumbuye. Sifa! Ni hatari. Zani intebe. Hewe. Kumesi myinshi rufu. Yego ni hatari kabisa. Ndabukumbuye mukobwa wanjye. Karibu. Karibu tanti. Eko, sawa. Ndio kumia. Ndabukumbuye kumesi myinshi. Ni hatari. Sio karibu. Abana b'ubukwe. Bakura ningo. Karibu. Imisi myinshi. Yego vya imisi myinshi. Sigaye werenge nusa. Umugabo aragufashe neza. Nani narabahevye n'ukuri. Urabona nyene ibintu by'ubuzima biragoye. Gusa abana bato birangura ingenda basiga bonyene. Biragoye nyene tusanga nabahevye. Hama rero ari ikintu kinzanye kandi gikomeye. Igiki? Hari umuntu yambwiye yuko wowe usigaye uja mu bapfumu cane. Mukobwa wanje uja kurondera iki mu bapfumu kuri? Niki wabuze uza kurondera mu bapfumu? Jewe umuntu yakubwiye ngo amubaza neza nicyo yabivuye. Yarakubonye yaranavyumvise cyane biragose rero bavuga ko n'umugabo wamuhaye imiti nyene bikomeye ahubwo mbwira n'ivyo nje kukubaza umbwire. Iwacu ko atabapfumu twajako. So wawe twarakuranye tubana imisi myinshi gushika nahaza kurongora tubana nta muntu mwigeze aja mu bapfumu twebwe. Nta n'umuti w'ikirundi numwe twebwe tuzi. Ivyo bintu wabikuye ga mwana wanje. Naye tanti nari ngaha kwisi ari umuntu abaho atafise n'ikintu cyoshobora kumufasha mu buzima bwiwe. Kijanye n'abapfumu. Imana nishobora kugufasha. Ivyo vy'Imana n'ivyo nyene Imana tutabona niba mufasha Imana. Imana tutabona. We waremye n'umupfumu. Nje sinaremye n'umupfumu. None ugenda mbwira neza ikintu uja kuraba cyo kuja kurabira. Nza gusa kwifashisha. Bisanzwe. Aguhiki. Ni mwahuye nk'umugwayi ashobora kuja kwa muganga. None wagwaye kutambwiye telefone ati tatine ndagwaye ngo mperekeze kwa muganga. Ugwaye iki? Umupfumu aratanga amahera. Ujya mugabo wawe yishe ubunye yaguhaye imiti yo kumuhasigaye mone ikigugu. Sigaye mone umusazi wishe. Hagiye no kumubanye neza no amahoro. Umviriza razikunda kuba kandi ndakuba vraiment. Namba ari ico nyene cyakuzanye ngaha. Please genda ndabigusavye vraiment. Umusengezana wanje nta kindi cyanzanye. Uremera kunyubaho? Ndakubaha ariko mbona uko tenza ndakwinginze ndagusavye rekana n'abapfumu mwana senga Imana inyishu zose icyo ushaka cyose ntazobura uri kumwe n'Imana. Wahejeje uraba ubona nasa neza wahejeje wowe ubona hari ubwiza usumvye ubona hari ubuntu ubona usumvye ko ntaje mu bapfumu wewe
ivyo byakuzanye nivyo vyanze banza unyumvirize nka nyagusenge wawe kwa kandi wosanga ari kanya gakobwa kaje nyine konze katavyibuha niko kaje kubwira oya si wabimbwiye sifa unyumvirize banza unyumvirize oya ndishakumva ndabigusavye byakuzanye genda hinduka ubupfumu ntaho bugezanye nta kintu kimwe bugeza ko uraza guhaguruka ugende je umwanya kuguma mumva ivyo mumbwira iki kintu mbe wambaye ukiboko mbece n'igihe ubwo nibwo ari ubuzima bwanjye nk'iki ndacambuye no hava nsara niki mupfumu yaguhaye kandi nibirabisha amaso sha kandi ibintu byo kuza muranjira mu buzima kuri ibyo biheko usenga imana yawe ntizoguhana ndakwiyanye ubu abantu bose umujano bajya bose reka nirengane bajya abantu bose guma uteka ingorane ujana mu bapfumu ubunye hari abasigaye basimeze nk'abasazi abantu baheze bajana mu bapfumu baruka ko kiwabo birabusha n'iki abaye niki warishano canke harakantu bayasinibatse niki abaye ko je ndayibonye umusugizo wa gatatu abaye niki abaye Ariko ntibagiwe kubwira sema ngira nagenda kuri abaye sa wo nami kwambara nasanze n'ibintu yanjye uri mukuri oya cyukuri nani sino kubesha jedi kanumvira nabi ye bisigura ko ngira ndo nk'umwana wagiye ne ahantu wambwira kuki wativye kuki utari waragiye ukariye ndeka ufise umugenzi mwiza kuko indira ninde yagutwaye ndamusororere bisazi byose bakutaho ibintu ni ivyo nice hewe oganda kwagiye kujana Gitumbua nyegera, gitumbua nyegera, gitumbua nyegera, gitumbua nyegera, gitumbua nyegera. Jewe rero nishaka kurikiza vya bintu mwabwiye, narishaka umugabo wanje ico ndamubwiye cyose, ebasha azoza aragikurikiza icyo ndamusabye cyose azoza aragikurikiza. Gitumbua nyegera, gitumbua nyegera, gitumbua nyegera, gitumbua nyegera. N'ikindi kintu narishaka amatungo yiwe yose yagende ku zina ryanje. Gitumbua nyegera, gitumbua nyegera. Ikindi kintu narishaka ntazoza arabumviriza iwabo, azoza aranyumviriza jewe gusa, azoza arambona jewe ariwe mfise akamaro mu buzima bwiwe gusumba abantu bose. Gitumbua nyegera, gitumbua nyegera.
umuvyeyi wawe jende mama wawe ntugire ikibazo ni ukuvuga yuko mama wawe ndacariho sindapfa imana iriho imana irumva imana irabona imana irashoboye imana ifise inzira nyinshi cyamo twabana b'abantu tudashoboye sivyo ego irugurura ibyananiranye vyuka mwijoro uyihamagare uyibwire uyereke ikibazo ufise sivyo ibisigaye uyirekere menya ko nawe rero imana izoguha umwana mwana sivyo umviriza ntukayishidikanye izobikora ijya yitwa mutananirwa uriko uravyumva yizere utayishidikanye sivyo kandi ikindi naco mwana wanje hazogira umuntu ahirahira kubesha muja mu bapfumu Dr. Sure nk'umuhungu wanje wa mbere wefura naje ngaha mu rugo iwawe kugira ndabe yuko ibibazo ufise n'umuryango wawe nashatse kuvuga umugore wawe naje ngaha kugira ndabe yuko twobimara ibibazo ufise kuko nk'umuvyeyi wiwawe ndagufise ko uburenganzira bwose ijana kugira urazi yuko navuye kure nahuye n'ibibazo binini cyane rwose birenze kugira shike ngaha mu gihugu cy'u Burundi urazi ko maze imisi cyane maze amezi ndi hanze y'igihugu naje kubw'ingorane zanyu umuryango wawe papa yego kusha James kibazo ngo manda kubaza ikibazo nyabaki wowe urumva neza yuko jewe ndi mu bibazo birenze kurusha abandi bantu bose kugira ngo ubone yuko wowe binyushye ibibazo je mfise ufise ibibazo birenze cyane gose mugo nishimikije uhoraho mu ijuru abona ibirahabona n'ibyinyegeje inyishu iteza kuboneka papa je ndakubwiye mbe ndakwazi ngo kimwe nari ndakubaza imana urayemera igimana imana si yawe imana ni yacu twese nabajije ati urayemera wowe urayemera ishuri kibazo kwana kubajije imana urayemera ndayemera okay ndayemera ku imana rero uyemera kandi kabisanzwe ihari kandi kaba ibona ibirahabona ibyinyegeje nizere yuko inyishu yawe hamwe n'umugore wawe no munsi tiza kuboneka mtama papa genda gukunda ariko mugabo nagira ndagusabe ivyo bintu byo kumva yuko wowe ugira utora inyishu y'ibibazo jewe mfise twara subizuku kabisa uranyemera nk'umuvyeyi wawe hama ngo bitanga iki uranyemera nk'umuvyeyi wawe hama ngo bitanga iki jewe ko mba nshaka ibintu biri vuga ijambo ryumvikana uranyemera nk'umuvyeyi wawe papa reka kwitesha umwanya reka guta umwanya wawe ndakubagiye uranyemera nk'umuvyeyi wawe uranyemera nk'umuvyeyi wawe je ndumugabo w'inguvu ndumugabo yize ngira ndakubarire amajambo abiri icambere no kunyemera nk'umuvyeyi wawe icya kabiri bikunaniye kuvuga yuko unyemera nk'umuvyeyi wawe n'amakofi ayo abiri urakunda kwitwa kubita amakofi papa genda kure ndaguhaye ubufusha uranyemera nk'umuvyeyi wawe kora ibyo ushaka kora icyo wumva ushaka ushaka nakubagiye basi umviriza uranyemera papa umviriza reka tuyage nk'abantu b'abagabo ega se wambyaye nje nakubyaye si wambyaye nje nakubyaye uranyemera nk'umuvyeyi wawe aya navyemeye papa navyemeye uranyemera navyemera nk'umuvyeyi wawe va kuri ndiri icara ngaha hasi ndabivuze papa ibyo bintu nacufa gushika ko genda umuntu muzima papa genda umuntu muzima jewe genda umuntu muzima ngira ndabikore mu ijambo ry'Imana kandi Imana mu gihe uyisavye uyizeye by'ukuri yishuriraho nyene
urashobora kumpa umwanya tukavugana? Okay. Tujamo. Aho nyine. Ntibikeneye ko tugenda buja mu nzu. Shaka umbwira ijambo rimwe. Ataguhiga imanga umbwiza ukuri. Sheri ni biki habaye iki? Iyo nda utwaye. Ni yanjye sigwa. None sheri nukuri uranyikeka? Nutse ko je nagusezeranye koko ntashobora kuguca inyuma n'umusi no. Nutse ko ivyo bintu je vyo guca inyuma nabirahiriye kandi twabisezeranye. Sheri nibiki wowe majambo yakuye hehe ivyo urimo nibiki we? Uribaza ko noba ari ibintu binje mu mutwe ko nyene ata mpamvu ndakikuba kiki. None se ngira basyo mpamvu. Ndakwica. Kubera iki sheri we usanga wumvirije amajambo yo kwibarabara sheri? Uretse uko sheri mu bihe twaciyemo hari induru hari ibi hari amajambo urumva abantu bari bazi ko tuzo muri ibyo buzima bunyarukana. Ariko no musimana yahezagiye ikibondo mu nda urumva bacati mu byo amajambo bebe please mwumvize amajambo y'abantu. Niba duteranye sheri n'ukuri. Ubu babonye ko urwo rwacurosa amahoro. Abantu batangiye kuzana amajambo please. Hama usanga uwabimbye ari mugenzi wawe witwa ko ari inshuti magara mbe kandi usanga ubu nyene vya bintu wasaba kera byo kuja kwa muganga ariyo noba mvuye uje ngaho uvuge uvuge shaka umbwiza ukuri kuko uko umpenda uko usubira uko ngiza kukumenya kandi ni ukumbwira iyo ndatwaye ni gwanje si gwanje neza ngene vyagenze hama kindi kimwe cyo nkora Sheri nukuri. Sheri mbabarira ko uri buka cagi. Cagi nagusaba rusha sheri. Cagi nagusaba rusha ariko wa mugenzi wanje yambwiye ko yarose umuti nyene candagenda. Kijya gihe hashe habiki mwagiye he tekereza tugira dusenga imana Imana isingigo yicara rero teka tugira dusenga imana yego je nakwemereye yumvika nakwemereye we ko ivyo ushaka shika kuvyo ushaka ho wabereye umukozi w'Imana. Amina amina ya Rabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi. Ndagushimiye kabisa ndagushimiye ibyo nkoreye gitangaza kuri uno munsi. Uno munsi nza kwandika mu gitabo sinzokwigira ndawibagira. Kubona abantu kera bahora bagusaba ukaza kubishura mu minsi 40 mugabo je umunsi umwe atanisaha irahaca urabaye inyishu ibibazo byanje urabaye inyishu ibibazo by'umuryango wanje mana yanje yo mwijoro ndagushimiye ntaco bise no guha nejo bundi mbaye ntakiringa kuri isi mana yanje uzobandanye unyoborera umuryango wanje amina Papa alhamdulillahi rabbil alamin. uvuye papa nari ngaha nakware yuko mvuye mu bihugu by'amahanga inje ku bibazo by'umuryango wawe ariwo umuryango wanje jewe
hari habaye ikihe kibazo? Imana yabikoze. Imana yabikoze uri sawa. Uburemere bwari buri muti wawe ubu pi Wa mugore aracari ngaha muri ino nzu. sinaje ngaha mu bwo gutandukanya umugore n'umugabo. Wa mugore aracari ngaha muri ino nzu. Naje ngaha ugira Aracari ngaha muri ino nzu. ari muri ino nzu kandi ntategerezwa kuva muri iyi nzu. Bivanye nuko ibibazo byahaciye hagati y'umugore wawe nawe. Shamira, Lindi. Wa Shamira. Shamira. Ngoja. Linda, nyumviriza kwanza. Banza kwanza. Ubu nta mashetani akiri muri wewe. Banza kwanza urindire jewe mfata ingingo nk'umugabo. Nyumviriza kwanza. Umva ndindire mbanze fata papa je nagusabye muri urwo ruhusha. Lindira. Nikorera. Lindira kwanza. Reka nikorera. Nyumviriza. Sinaje kuba intambamye muri uru rugo rwa Dr. Sure. Ingorane umutwaro wari utwaye umutwe wawe ubu wamaze kuvako. Kandi ubu n'umugore wawe ubarera. Nazenga hakwaza nabasaba. Ubarera. Nazenga hakwaza asaba imbabazi kwa umutwaro yaratwaye nawe umutwe wiwe. Nicyumvikana yuko ashobora kuguma muri runo rugo. Jeri yankore ibintu nk'ibi. Hano ari kumupfumu nshe. Mbabarira ariko mbabarire. Yari jewe. Ambwiye tugende. Anyereka umupfumu. Shora kumumuti wo kuvyara. Cyambwira ko Rumpari ibintu by'iwe sheri tegereza rumpari. Sheri mbabarira n'ukuri. Mbabarira ndagusaba. Ibintu byiwe sheri cyasabye uko twabikora